Yesu ashimwe bantu b'Imana, umwe wese yari yaherereye, Yesu namuha umugisha. Hariho abantu bamwe ubu niho bakiryama, abandi niho bakivyuka, abandi bari mu buzi, bari mu bikorwa bitandukanye. Byose Imana ibihererwe ishimwe n'icubahiro, kuko niyo yabigize. Hakaba umurango, hakaba ijoro, kandi ahatandukanye hakaba ibihe bitandukanye. Turashimiye Imana rero ko yongeye kutwugururira kugira tugire icyo tuvuganye kuri uno munsi. Icyo nza kubasaba gusa nuko uravye video byiza, namansubiramwo n'ukuri tubivugane neza, bikunda andika muri komantere ico wokunganira, ico wodufasha, canke wofasha abandi ba Kristo, canke abantu, uwo muntu ari we wese azoba ariko akurikirana kino kiganiro. Nashaka tuvugane ibintu bisa nka bitanu umuntu w'Imana, umukristo, yitwa umukristo, yakurikiye Kristo, ategerezwa kumenya na cane cane ategerezwa no gukurikiza. Ni imigenderanire y'umukristo ubwiwe, ni ukuvuga ivyo asabwa ubwiwe nk'umukristo. Ni bya bindi bavuga muri matematike, bavuga ngo flèche boucle. Nuko hariho rero n'amaflèche aja ahandi. Ni ukuvuga umukristo n'uwundi muntu, n'umubanyi wiwe, n'uwundi muntu bakorana ku kazi, n'uwundi muntu bakorana ibikorwa vy'Imana, umukristo n'Imana, umukristo mw'ishengero, umukristo n'abakozi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga hari ibintu bisa nka bitanu tuzogenda tuvugana kimwe kimwe mu minota mike, ego uko dushobojwe, ariko cyane cyane dukurikirane, tuzobikurikirane. Hanyuma ufise ico wunganira, vyoba vyiza cyane, bikadufasha twese iyo duherereye, twese tuba twaravye ino video. Ni ukuvuga umukristo afise ibintu ategerezwa gukurikiza ubwiwe nk'umukristo. Nkanje hari ibintu ntegerezwa nk'umukristo gukurikiza, nagiye ndaba bikuru hariyo nka bibiri. Ica mbere, nk'umukristo bisigurwa yuko nategerezwa gusoma ijambo ry'Imana, nkarisoma, kuko akanya ndonse nkakiha nkarisoma, kandi nkandika amajambo afashije. Ni ukuvuga umukristo ica mbere ni ugusoma Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo twagenewe gusoma ni ijambo ry'Imana, igitabo Bibiliya nico twemerewe gukurikiza, kuko niryo jambo twemeye. Nk'umukristo kurya umuntu avyuka, yego turaba Kristo, ariko turakora, turarondera hirya no hino kugira tubeho muri iyi si, muri ubu buzima. Rero ikintu nyamukuru umukristo ico yokora, yorondera, ariko ntiyobura akanya ko gusoma Bibiliya. Naho yoba iminota mike cyane, naho uharura ati iyi minota 15 ndayihaye Imana, canke iyi minota 10 ndayihaye gusoma Bibiliya. Nibaza ko coba ikintu ciza cyane abakristo tugasoma Bibiliya. Hari ihangiro nihaye jewe ubwanje, nkafata akanya nkavuga ni umwanya uyu nzosoma Bibiliya. Rero no kuvuga n'umuntu ategereza kwiha umwanya, kuko imyanya ntitwemerera. Nasanze imyanya ntiyemera pe, kuko umubiri, ubwenge bushaka kuguma burondera, ariko
ego turondere iby'umubiri n'iby'impwemu ntitubyibagire, turondere akanya ko gusoma bibiliya. Niba ukora gushika saa munani, niba ukora gushika saa 11 wagiye watanguye saa moya n'iminota nka 30, ukamenya ati nza gufata akayaga cyangwa gufata akayi iminota yindi 30, uhereye nka saa 4 cyangwa saa 5. Muri iyo minota mike ihemwe iminota, ubu bibiliya turazigenda no mu matelefone, ariko kandi bibiliya jene nkunda ampapier, nkunda bibiliya yanditse nkazingurura, numva bimerera neza cyane ndiko ndasoma. Kandi uko umuntu asoma, kuko nasanze gukoresha telefone yego ni byiza, ariko icyo usomye kikagufasha, urashobora kugishyirako irangi cyane ukamenya ukuntu cyandikako, ariko icyo twomenya cyo telefone umwanya n'umwanya ziratakara. Kenshi ndazi ko namwe bimaze kubashikira bakazibiba cyangwa zikabatakarana mu buryo buca mu bundi, ariko ubundi we uri kurasoma bibiliya uzoba ufise agakaramu kawe n'udupapuro twawe, hanyuma ijambo rigufashije ukaryandika, cyangwa iryo ufitiye ikibazo ukaryandika, hanyuma ukaca utubika. Bikunda uradushira no mu cyumba iyo urara, utumadike hose aho urara, ushitse mu cyumba ukubiteruye kw'amaso kasubire mu mutima. Nuko Yesu aduha umugisha. Iryo niryo jambo numvise ryo dufasha no kuvuga mu bintu umukristo ategerezwa gukora. Ijambo ry'Imana ategerezwa kurimenya uko biri kose, ategerezwa kurimenya nk'umukristo. Twibukanye yuko Satani yashatse kuneshesha Yesu ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ritagwiriye muri wewe, umuntu mubi arashobora kukuyobya inzira. Ego cyo gituma ijambo ry'Imana tukwiye kurigwiza muri twebwe. Bigaragara yuko na Yesu mu kumwishura yaciye amwishura abikuye mu ijambo ry'Imana. Nuko Yesu adufashe, aduhe umwanya mwiza wo kuba imbere yayo w'Imana, yo kuba imbere y'Imana, dusome bibiliya, kuko twamenye yuko ijambo ry'Imana rizodufasha mu kunesha, mu kurwana, kuko mu isi nk'abakristo tuguma turwana, tuzonesha. Nasomye muri Abaheburayo 4:12, yavuze ati kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifise ububasha. Ijambo rikomeye. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifise ububasha. Ibyo tubimenye abakristo twese aho duherereye. Ijambo ry'Imana ni rizima, ntiripfa, ntirita agaciro, ntirisubira inyuma, ni rya rindi nyene rigumana inkomezi kandi rifise ububasha bukomeye. Ikindi kintu cya kabiri umukristo ategerezwa gukora ni ugusenga. Gusenga ni ikigwanishwa, gusenga ni ikintu gikomeye cyane ku mukristo. Gusenga ni ikintu cy'ububasha bene data. Gusenga n'ububasha, nibaza ko tuzokigarukako iki kintu cyo gusenga, twongere tukivugane. Imana irakomeye. Je ndabifitiye ivyemezo yuko gusenga ari ububasha, kuko muri iyi si aho duca, aho tubaye, aho dukorera, turibukanya yuko Satani nawe akorera, ariko tuzonesha kubwo gusenga. Hari igihe umuntu ategwa n'amageragezwa na bene se bakorana ibikorwa by'Imana, na bene se bafadikanije ibikorwa bimwe bimwe
n'abandi bantu bo ku kazi, n'abandi bantu hirya no hino bashobora no guhura mu bintu bica n'ibindi, ugasanga abo bari abagenzi, ariko mu kanya isase birahindutse. Ariko kubwo gusenga tuzonesha. Na bene so baba bakugwanya mu gikorwa, na bene so baba batagutahura, ariko kubwo gusenga byose bizoroha, uzonesha. Burya nta geragezwa rikomeye cyane nk'uko umukristo ari mu bikorwa agaca ategwa intambara na bene se bakorana ibikorwa. Ni ikintu kibabaza cyane, ni ikintu kitoroshe kwakira, ariko kubwo gusenga humura, uzonesha. Uyu umwanya wo gusenga nasanze ari ikintu cyagutse cyane. Umuntu ariko agenda mu nzira arasenga, umuntu ari mu kazi arasenga, umuntu naho yoba ari mu bwiherero arasenga, ari mu cyumba, ari muri salo arasenga. Ni ukuvuga umuntu ashoboye gusenga ahantu hose ari. Yesu nashimwe. N'abantu bari muri gereza musenge. Imana ni Imana yumva, ni Imana ikunda abayisenga. Naho yatubwiye yuko byose bizi, ariko ishaka yuko tuyisaba tubyivugire, tuvyature, ibidukorere. Uriko urasenga, sengana ibyizigiro, wizere yuko Imana uriko urasenga ikumva, kandi ibyo usengera izobikora, izovyishura, ikavyishuzisha ububasha bukomeye cyane. Yesu nabaho umugisha. Bene data, sinari nshaka kurenza iminota 10, ariko ndabona ko yarenze. Nta kundi, muranyihanganira, ariko kandi nico buza yuko dusenga. Duhejeje aka kanya, reka dusenga Imana, tuyisabe uko gusoma Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana, uko gusenga Imana kuduteremwo. Nasanze ibintu byo gusenga bikomeye cyane. Rero akanya kose tuzoba tukiri mu gakiza, dusenga Imana izo dukomerezamwo. Nasanze kenshi umuntu arashobora kugira ubwoba bwo kugwa, koko nivyo kubw'intambara, ariko kubw'amasengesho n'ishaka ryo gusoma Bibiliya, koko no gusenga bituma umuntu abandanya iby'agakiza agakomera. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nyakubahwa mwami mwiza, nuhabwe ishimwe n'icubahiro ibihe bitazoshira. Wowe utwemereye kubana nawe muri aka kanya, nubwo atari kanini, ariko turabigushimiye cyane. Turasabye ngo bane natwe, umuntu wese mwami yumvishije ano majambo, yumvishije mwami Mana kino kiganiro, ndasabye umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye ikiganza cyawe kibe kuri we, mu izina rya Yesu umwana w'Imana nzima. Databuja mukunzi, muri aya make tuvuze, turasabye uyagure mu mitima yacu, uyakuze, kandi mwami uduha umwanya wo kugukorera nk'uko bikwiye, uduha umwanya wo gukurikiza Mana. Ibi bintu bibiri bitorohera cyane umukristo, kenshi arabura imyanya yo gusoma, kenshi arabura imyanya yo gupfukama ngo asenge. Ariko muri ibi byose Mana, twize ubwenge, duhe strategy zo gusenga, dupangira imyanya yacu, umwanya wo gusoma Bibiliya, tumenye iciza utugomba ko uzobukoze. Urakoze Yesu Kristo, mwana w'Imana, kuri kumwe natwe, kandi Yesu turizera yuko ugiye kubidukorera. Ariko kandi amaraso ya Kristo Yesu yeza ubugingo bwacu aho tutabikoze nk'uko ugomba. Mu izina rya Yesu niko dusenze, amen.
bene data bakunzi b'umusaraba, bene data bantu b'Imana, iyo muri mwese umuntu wese yashoboye kuraba ino video akayiheza, ego n'abatemera Kristo ariko babashije kuraba kino kiganiro bakagiheza, Mwami wanje Yesu Kristo abaho umugisha. Mwami Yesu abaho umugisha, umuntu wese abona ikiganza cyiza c'Imana iyo ari. Kandi vyiza wofyondaho kuri sabone, ahantu handitse sabone, hariho ahantu hatanditse sabone, hariho ahanditse subscribe, ufyondeho kugira ibiganiro biri mu nyuma tuzobandanya kwigishanya, kwibutsanya. Imana ibahezagire ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.